ko muri electromeka dufise ubuhinga n'ubumenyi bwo gushobora guhindura izi moto zisanzwe zinywa igitoro, tukashobora kuzihindura hanyuma zikagira moteur electrique, zigashobora gukora zikoresheje umuyaga nkuba zitarinze kurindira gukoresha igitoro. Ishirahamwe ryacu ariryo Electromeka rimaze iminsi mwarabibonye mu biganiro vyarenganye mu mamedia atandukanye. Tumaze iminsi rero turiko turagerageza gukora ingendeshwa zitanywa igitoro. Mwarabibonye twaratanguye kuzagura ku makinga y'abantu bagendana ubumuga. Turabona yuko ariko arabafasha bamwe mu bo twazihaye. Hariho ni moto mwabonye mu biganiro vyarenganye twamaze gushira ahabona, nayo nyene ikaba ari imoto itanywa igitoro. Mwarabonye n'imodoka ntoya twakoze nayo nyene itanywa igitoro. Ibi byose rero biri mu mugambi wo gufasha abenegihugu kugira ngo bashobore kuronka ubundi buryo bwo kwiyunguruza butarinze gukoresha igitoro. Kandi biri muri ya ntumbero y'umugambi wa leta kugira ngo yambona kazoza ya leta y'u Burundi yuko mu mwaka w'ibihumbi 2040 tuzoba dufise igihugu cifashe, hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2060 kazoba dufise igihugu kimaze gutera imbere. Rero muri Electromeka twafatiye kwiyo mbono kugira ngo dushobore gufasha kugira ngo bwa butunzi bwinshi igihugu cyacu cyahora gikoresha mu kugenda kutuzanira igitoro hariya hanze bumwe bumwe buze buragabanuka, kuko tuvuga yuko izi ngendeshwa zitanywa igitoro hamwe zogwira zikaba nyinshi, urumva ko n'igitoro cyahora gisumwa hanze kice kigabanuka. Bisigura ko amadevize leta yahora ikoresha kugira ngo ishobore kuzana ico gitoro nayo nyene azogabanuka. Rero ahanini cyane twifuje muri Electromeka kugwiza mu mwanya wa mbere iyi moto yitwa Muravyo. Ni iyi moto mubona nicayeko, iyi moto yitwa Muravyo. Iyi moto Muravyo rero twashimye ko yogwizwa bivanye nuko igihe tumariye kuyisohora no kuyishira hanze abantu bakayibona. Ni moto yakunzwe cyane n'abantu benshi bivanye ingene ibangutse, ingene yoroshe kugendesha, n'ingene ata bintu vyinshi isaba muri entretien yayo. Nkuko muyibona iyi moto nta bitoro inywa, ikoresha umuyaga nkuba, iriho chargeable. Hanyuma nta mavuta ya vidange ikenera. Iyi moto entretien yayo ni entretien twavuga yuko ingana n'ubusa, nukuvuga nta bintu vyindi vy'amavuta ya vidange, amavuta yo kuvangana na essence nka kujya kw'izindi moto ikenera. Iki kenera gusa ni umuyaga nkuba, hanyuma umaze gusharija ugashobora kuyigendesha ukagira amakuruse yawe atangoranye. Rero twifuje yuko iyi moto twoyigwiza ku rugero runini bivanye n'abariko barayisaba ari benshi cyane. Tukifuza rero yuko muri Electromeka twaciye turaba uburyo dukeneye kugira ngo iyi moto igwizwe. Dusanga ni vyiza yuko twofata abantu benshi barenze umwe kugira ngo bazane imitahe yabo muri Electromeka. Cyo gituma twigura ikintu bita actionnariat muri Electromeka kugira ngo haze abanyamitahe baze tugire umugwi, hanyuma dushobore gushira uburyo hamwe, gushira ingufu hamwe nkuko bisanzwe bizwi kandi bivugwa yuko ubumwe bugira ingufu. Twashatse rero kugira ubumwe n'abandi bantu, hanyuma iyi ngendeshwa tuyigwize, dutume ko ibikoresho vya nkenerwa nk'amamoteri n'ibindi, hanyuma igwizwe abenegihugu bashobore kwironka ubwa mbere ku giciro ciza, hanyuma kandi
uwo ari we wese yoshobora kugura ijya yindi moto isanzwe aba ashobora no kugura niyi. Ubusanzwe izi moto electric canke zitanywa igitoro ubwazo ziba zizimvye cyane, ziba zizimvye cyane, ariko niyumviriye ko muri Electroma twabonye ko tubaye benshi tugashira ingufu hamwe tukaronka uburyo bwinshi tugasha dutumako ibintu mu buryo bwa gro canke uburyo bwo kurangura byinshi, bica bigurwa amahera make bikaca bishika ngaha bizimbutse, hanyuma iyi moto n'igihe tumaze kuyikora ikaba iri ku giciro ciza gusumba aho gura utuntu dukeya 10, 20, 30 ugasanga bije kuri detail hanyuma bica bizimba. N'igihe rero tuyikoze bica biba kwibeye ndende cyane ugasanga mwene gihugu byo mugora kugira ngo ashobore kuyigura byoroshe. Rero mu ijambo rimwe kwari kubamenyesha Electromeca ivyo iriko irakora muri mwanya n'icifuzo naho ishaka gushika muri kazoza. Ikindi nacyo twashaka kubamenyesha nuko izi ngendeshwa tumaze kuzigwiza zikaba nyinshi, nuko twifuza ko tuzoshiraho ivyo bita ama station de charge, ahantu aba bantu bariko baranyonga izi ngendeshwa ashobora gushika igihe muri quartier abamwe atamuyaga nkuba babonetse agashobora gusharja. Je station de charge zoba ziri mu bibanza bitandukanye tuzodezinya mu nyuma, zizoba zikoreshwa nayo nyene izuba, zoba ziri alimenté par des panneaux solaires. Rero nkuko ivyo navyo nyene biri mu migambi ya leta, vyaravuzwe mu nama natumiwemwo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka uheze muri lancement officiel de la mobilité électrique ku rwego rw'igihugu. Vyaravuzwe yuko iyo migambi na leta yacu iyifise, murumva ko tuje kugira ngo dufate mu mugongo leta twese hamwe tuje ku kivi kugira ngo iyo migambi ya leta ishobore kuja mu ngiro kandi natwe tubigizemwo uruhara. Rero iyo ni yindi volet canke yindi projet, kindi gikorwa twifuza gukora muri Electromeca. Ubugira gatatu nuko muri Electromeca dufise ubuhinga n'ubumenyi bwo gushobora guhindura izi moto zisanzwe, zinywa igitoro, tukashobora kuzihindura hanyuma zikagira moteur électrique, zigashobora gukora zikoresheje umuyaga nkuba zitarinze kurindira gukoresha igitoro. Hariho rero ivyo bita conversion, dushobora kugira convertissement, tugakonvertisa izo moto zisanzwe à essence zigashobora kuba moto électrique. Je navyo birakunda. Hanyuma mu nyuma rero bivanye n'uburyo ingene buzoba bwamaze kugwira, ni modoka zisanzwe, izi modoka ntonto zigira transport, za mataxi agira transport ngaha mu gisagara, nayo nyene tuzoba dufise uburyo, turafise ubuhinga bwo kugira ngo dushobore kuyahindura ashobore gukoresha essence igihe essence ihari yabonetse, canke akoreshe umuyaga nkuba igihe essence yabuze. Ubwo buryo bubiri imodoka ikaba hybride, igashobora gukoresha essence igihe essence yifise, agashobora gukoresha na electricité igihe essence yabuze. Iyo rero niyo migambi dufise twagomba kubasangiza muri Electromeca.